Karakare Christophe beza ahandi gumwe na Arsene Bucuti abantu kuri Twitter naramushyize kuri Twitter bavuga ngo baramusuzugiye ngo bamuhaye ingurube sinzi kwizo nuze bazibonye ko je nshira kuri Twitter acha bansuzugiye ngaronka 27 millions d'esa 27 millions d'esa simbizi 17 millions kilo kimwe c'ingurube ubwijije n'ibiri 1600 zigira ngurube zipima 1500 kilo 1500 kilo oya turabona tumvele nukuri warazizanye cyangwa ziri he ebana wimenya ko zifise agaciro hano bamwe yacinda tuvunje umugwiza tunga ndavuga izina yego tuvunje déplacement nini mwari bwabone ingurube ya 5 Bucuti ingurube no mu Islam aciyagira ubwo we Bucuti no mu Islam aciyagira ubwo sasa Bucuti wabonye difference iri he mu Burundi no Rwanda n'ibinye nuko okay n'abanyarwanda barampostize nani Burundi no Rwanda Burundi na Tanzania byo yuko abikamera Tanzania ikirera burakira black and black white and white hama hariya wabaryohe baravuga atujyohe ariko ngahe waje bamba ngo umugabo ujya mu ngo barashoboye ngo umugabo urumva narabonye n'amakomantere kuri Twitter kunkeza byabaye bikuvuga bigira umunyarwanda cyangwa umuganda n'abantu bari guposta dukora iki udutumye canje dukora iki umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye namubwiye publicity kubera ko umukuru w'igihugu cyacu nyine kandi Burundi biteza ku twebwe bita aba influencer dukora iki udutumye gukora nyakira natanda ko Tanzania na Zanzibar banyakira urumva tugira iyo challenge duhure na president nawe wo munyoni uzoteza kumerekeza tuzogende tujanye kwa president nashido zone wanje mu cibitoki zone cibitoki ni yanyakiriye biga bro ibintu byashitse sibyo shimye kwikubwira ko nakoze ambassadeur ariho twitwagize cyane ambassadeur James yari yambwiye ko ndi ambassadeur nire ko biba naye nakoze ambassadeur Burundi bwaramenyekanye bwaravuzwe cyane muri Tanzania sibyo n'uruyo yarazi vitaro narakwiswe ama selfie ku buryo nagiye muri groupe imwe na Diamond jewe dufite umubosi afise seza yego sivyo ndabuze societe akorera niwe twagize WhatsApp call bakambaza vitalize kuzirwa ndavuga jewe kuja muri groupe imwe na Mwijja Gigimani abaje bavugizi ba Simba Yanga Diamond Harmonize yes noko navuze Gorilla Mama bana navuze Gorilla Mama Neva adohe president w'igihugu Neva naduhe igori ryacu ni 5 miliyoni amashirika yego na mama turamusavye mama Samia Suluhu aduhe igori yacu hariya muri Yanga batsinze baseruka igihugu baguha 5 miliyoni ku igori yego ndavuga rero agantu nyene ati natsise tukifunga batupe Gorilla Mama ariko rero twaje dutsinda urumva ko binjije 50 millions de francs chez batisize 10 mugabo baravuze ati okay naratanga ingene abanyamahanga ari bavuze ko nuje stade nari na demissionné manara arampamagara na Kidumu barambuza na komite irambwira ati byonye birakuraba kuko urabize ngaha mu Burundi bemeje ikintu uragishitse wemeze ikintu uragishitse uragishitse twari mu mahanga abana navuze ati mimi nikifungwa ndaciuzuru Kaisi terere hariya muri kijya gihugu nuko navuze muri Kiswahili yego cya kabiri narahaye agaciro bamenyesha amakuru yego cya gatatu naragize igikundiro kuko bijya twita ngaho ibirofa abandi babyita kipaji nk'ibikora niba byita ngujya ngo ntiyisonera ngo abwira ibintu by'ibigugu ugasanga umuntu ariko abikubwira twebwe abana bacu biga kuri independant je nk'umwana wanje ga independant yego kugira ngo ndi umudirecteur w'iradi je nasanze barujuje urandi ko nagwa karorero ni example cyaswereka ko iyo dufise ni tugaburira ni irihira imiryango yacu nga muri Tanzania mu Burundi ndagwa karorero hari n'ikinyamakuru cyafatiye ingi sinakuvuga izina nabandagihaye ko kitoposta video yanje live Ewana iyo video yacizo ngurukisi ituma ba Tanzania bampamagara yego urumva hari abarundi bafashwe kubera badafise hariya ku mipaka bavuze ko abavitaro bararenganye yego bisigura ngo twe twavuze mu nyamakuru uravye Instagram yanditse bana ama video abapolisi bagahagarara bagankubitsa aba selfie none Arsene intumwa nemegwe wabo niko kuri Twitter banditse ikibazo mfise rero aho wije kiza twarabonye ko hari n'imigwi yari yakwifuje yuko kandi uko bigenda kose agahembo hariya kaba kari hejuru gusumba akuguro nkanga mugabo wahisemo gutaha icabitumye niki
cabitumye ko nabasabye condition yego nabwiye ati ni iby'imigwi yacu nitunze cyane ariko kujya mugura abakinyi ni mugure nanje muhamahera equipe yanzanye ngaho kuko sinizanye yo shaka nari kuzana ibihumbi 10 by'idolari acangura inzu mu Ngagara yego urumva mugabo ntihambaye amahera boduha hambaye agaciro twahawe n'umugwi wacu wa Vitaro kuko Vitaro idashaka sinari kuvuga none muri basket ntibavuze ngo nkorana na Apotre Banyake micro ngo n'ubu MC hari sponsor ubona bafise sivyo rero hari gihe dukasanya ngaha kuduzanya turimbana ugasanga n'ama opportunity umuntu wundi cyo mpoye ngo Apotre par exemple vice president we ndi batwara federation est-ce que nari mieux placé kumusuma uwitwa vice president Gazu nawe ari muri komite yari muri komite ya Apotre imigwi ijya yose yaramushigikiye ariko rero abantu banini ntibabakurondera barondera bato sivyo rero je hariya vraiment nararonse kuboko kw'Imana barambwira ati kuko urayiya naguma ngo mini murundi urumva kandi baravyishimira uri murundi nizo gusiga amateka uranyumva nagenda nambaye impuzu ya Vitaro bakambaza none nta zindi impuzu ufise mugana yatizo kuyambara nka sudi yego uranyumva yego rero twari tugiye kumenyekanisha inyungu ni yahereye imigwi ni Vitaro yamenyekana izo nkino za kivandimwe Mwanza Arusha icyo bidufasha mu butunzi birababanye ko twabasomeye amahera twinjije sinzi ko no gutera iteka nka yakubwiye yambwire urumva twebwe muri Vitaro hariya bararonse 50 million y'amadroit TV kugira berekane match yacu Jean ijya match ntari kuba diffuse d'abord marketing tutavyemeye marketing mutavyemeye yari ndongo bisigura yuko babahaye amadroit TV miliyoni 50 y'amarundi yego twaragiye hariya binjira kuri 4000 personnes ndabwira ko abatanzania nibo bambwiye ko notuje stade kwera amajambo yanje kubera sabaronde babimbwiye mucamake iyo match ntiyari sanse note bien yego twarakiriye match twebwe kwera dafise ikibuga yego stade yinjiza abantu 2000 kenshi iyo bakinye na Yanga ikintu ntiyaronka abantu mugabo rijya jambo navuze ngo ntaji uzuru byagiriye byabereye nziza byiza byagiriye ineza Vitaro stade yaciye yuzura abantu atuye umuntu ashikiwe na Simba na Azamu ati bagomba batu byo muri football atubagomba dukorereko ntiyo kwemera guheba akazi urabona ko Kidumu na Manara bace bankoko yego na Sebastien Cedric Bange n'abandi bategetse bo mu gihugu ati ivyo bintu gombo wari kuragira publicité y'igihugu gombo demission wo n'abantu bo muri diaspora barambuza sivyo pour tour ico bitamuzunguko yinjiye abantu 2711 kuri 10000 iyo ni prix nini nya cyane ko benjira kuri 5000 ahandi yose hamwe 27 millions 100 niyo twije pour tour bayita mzunguko tribune VIP 45 personnes fois 50000 yinjirako 2250 shilling ayo n'amashiringi tribune VIP B yinjiye abantu 146 binjira kuri 30000 c'est-à-dire 4380 total ku bantu 2900 twinjije 33,740,000 shilling ayo aya droit TV atarimwe droit TV nagwe 50 millions nuko ko tugeze muri 83,740,000 yego N-card twayahaye 6% ya 33 millions N-card ni banye electronique bajya binjira ku matike yashira muri card yego babaye 2,624 ikori yego baje disipo muri TRA 73 maise muri TRA c'est-à-dire twasigaranye 25,642,000 shile yego ubuye droit TV 50 millions uranyumva ariko na ibyo byose twabironse ayo mahera yavunje ndumva kwa mu madesa millions cyangwa sakom ntashikira 600 millions muri provision budgetaire kuko abakinyi turabagura bakabakinyi 30 baguze nka 5 millions kuri 7 kubagabura ayo n'amahera mingize kuri match n'amahera mwakoze kuri match rero abatanzania bace bamenya bavuga uyu muntu yinjije stade kuzura none haburiki kugira no ngaha nico kintu nanditse kuri Twitter mvuga ati urabona ibi ni byunguka mwinjije ku munsi umwe kuri match yabaye mu munsi umwe twakeneye ko bino biharuro navyo bizabiraba ngaha tuvenshire tuje en franc ku buryo hariya rero nasiguriye bijya bite bigugu birofa hariya babyita kipaji talent nivyo byuzuza stade uranyumva bijya bijambo twavuze ngaba bakavuga ngo bikure ngo kuri
rero hari umuntu nto atonyemera ko ndabivuga turi kumwe je kuri akiza baramvuze ko video yandi dapasa mugabo video yandi yaciye kuri Wasafi Azam urumva niba nagusigurira Diamond aramposta Shirore ego mwene rero abi kuge nituzokwaba muri Tanzania ubu itakanyoni kagurutse kamenye namaze kuzuza mu Rwanda dukene yaha tuve mu Rwanda nshaka dutahe ngaha kubige bibyaruro ibyo nzobona ati ngo akinyana kumamuru nibibe kuri Arsene Bucuti no mane yemegwi wabo tureke kugwanyana akubakana twebwe turimba none Arsene nshaka kunyishure gwa espace mfise nini wasinavuze ko bimeranye ni kibazo kiri simple ngene kumenya ibi biharuro ejo ni wakina na Buma kera twarumva Vitalo Intersa ninjeza 11 million sivyo ga musu wa match no habaye match neza cyane uranyumva okay match kurikira Vitalo okay kugero Bucuti burere tumumenye rero fresh match kurikira izobajya ari ya Vitalo so weekend na Royal Vision yageze none reka je baranambaje ati tukugure nababwiye nti mimi mukiniuza mukini Noah Giswahili uranyumva yego wa Masai uromba wa Masai watashuka wauze ngombe mavibi vikongwe babita bakesho watauzisha mbuzi zibona mingi watoto watauzisha kuku ile wapate nauli ya kuangalia mchezo ndio hata wagonjwa watakuja kwenye machera bisigura bazaza kunderuza aba Tanzania batarasera koko abajagiye muri yobere hari barasaba serifa abakozi baragarukuzi yego ndaja kwa Shirero arambwira mustara afite 10 million ndagusavye abantu babone ko waje kugiwanje najanye muri hotel $500 kubuntu umutima arambwira ati superstar wa Burundi njoo urale kwangu najanye nkaka na Yesu base kunsiga uzibazo byashikiye Dr. Manguru indege yaswe kunsiga Dr. Muhiri wanje nta telefone hari mwisona nkagiye zimaze mu nzu yara telefone baza ndiko ndarota kuzana yaheza uranyumva yego barambwira bangure nababwiye ni jewe espace randi mutaguze mahera muri Vitalo kujya ko mukinyi abayanga ati twebwe turagukeneye ayo mahera bagwaye ni make naciye nangaje mu avoka ubone ariko arakurikira ikibazo cyawe arebo bari byo kuzana yitwa Nziku mu marabe kuri Instagram arebo miza zosanga Arsene Bucuti yagiye ni tutapashe nababwiye je neza gutaha muhira kuko kwanza yanga yaransabye ati turagusabye ntutaha tuzobura abafana sibyo ba kati ndagomayo baje nagomba nirira chips mayayi hari so beno wacu Dr. Manguru twarabonanye yaransabye selfie ama $500 n'ingurube zibiri zisa agaciro ka 27 million desa ibiharo byakoze Abraham de Katubane yambwiye ati 17000 kunyamaza ingurube ya 5 kilo none wewe ufite 27 million desa tanamwe ati muze ndazigurishije ni hari yoni zozandazana kuri Van Beach ndagushimire Bucuti amashi bavuze cokogwa je ndashimiye Sinapi company yandungikitwe indege kibona akazi nakoze ico norangirizako umurundi wese ahari namenyekanisha ibiguciye akirengagije bya politiki urumva n'imigambwe je nta mugambwe seruki